Bakunzi b'Agaciro TV kaze mu kiganiro cyacu cuno munsi. Kuri micro muri kumwe na Cynthia Iteka. Hama mutumye wacu uno munsi ni umuririmbyi musanzwe muzi cyane mu turimbo tumwe n'utundi nk'akarimbo agafoto. Ni umuririmbyi wacu twabashije kuronka uno munsi ni Emery Sun. Kaze cyane Emery Sun. Murakoze mwagize neza kudutumira. Namwe murakomeye none. Namahoro turakomeye. Nawe urakomeye nizeye ko ari amahoro. Turashima Imana uko biri kose turashima Imana. Ndabona kumeze neza usa neza urakeye. Murakoze. Ya. Karibu kandi Emery Sun nindi kwa batamuzi abantu bataje amakuru ya Emery Sun. Emery Sun ninde n'umwana wa kangayi wabo. Murakoze. Emery Sun ni umwana wa mbere mu muryango w'abana 9, abakobwa 2 n'abahungu 7. Hama Emery Sun n'umuhungu yavukiye ku Musaga, yiga amashure mato gushika mu wa 3 ku Musaga, amacaja mu wa 5 mu wa 4 mu wa 6 gushika atora ikibazo ca concours aho hari mu Kanyosha. Hama acavaho aja kwiga kuri ETS Kamenge aho yatanguyeho yiga A3 araheza cha A2. Hama aravaho acaja kwiga université aho yahije mu gisata ca génie civil. Hama iyo ni Emery Sun wundi. Iyo ni Emery. Yavuye Emery Sun rya undantu basanga batiyentesa kumenya cyane. Ariko Emery Sun umuririmbyi nawe ni umuntu yatangiye kuririmba kuva mu 1900 2010 natwe twatangiye kuririmba twifashije na producteur yitwa Amir Pro. Mugabo ava yaho 2009 nagira ibintu bya karaoke nakoze umwaka umwe neza ariko gushikiza isaha Emery Sun n'uyo muri make. Murakoze cyane. N'igihe izina abavyeyi babakwise. Apropos amazina hanze y'ubustar n'igihe papa na mama bakwise. Ariko bumva Emery Sun gutyo nyine mugabo atazi izina ryawe bwite. Ifare kutubwira izina ryawe. Murakoze. Izina ryanje ni ivy'indavyi Emery. Niyo mazina abavyeyi bampaye. Hama Emery Sun ni izina nahawe n'umwuga wo kuririmba. Ariko abantu benshi twiganye banzi kuri Emery kuko iryo zina bari bazi kuva kera. Ndumva amazina yawe ni meza. Murakoze. Tukaba abavyeyi bawe bavyiyumviriye sana. Bo baragerageje. Na cyane agira umwana mukuru mu muryango bategeza kuvyiyumvira. Nubundi. Ego, Emery Sun ni gute mu muryango bavyakira utangwe musique? Est-ce que papa, mama abo muvukana barabiryohererewe nta nambamye yagiye urahura nazo mu muziki? Ntibigeze baba stressé babona ko ugiye kugwa mu zindi ngeso canke izindi ko nzi ko mu Burundi akaranga ka musique kataratera imbere cane? Kuvyerekeye umuziki ntibyari byoroshe kuko murazi ko kenshi mu miryango tuvamwo usanga abavyeyi bataratahura by'ukuri ko umuntu ashobora gukora umuziki hamakabana yonde buzima bivanye n'ukuntu bafise novuga ngo ama image canke bafise uko bazi abaririmbye kuva kera. So nanje ntibyari byoroshe ariko neza ko mu bantu batangiye kuntera intege ari umuvyeyi umupapa nawe ico gihe ubu ntakiriho niwe yatangiye kumbaza ijambo rimwe ati urumva ko ugomba gukora umuziki. Ndamubwira ati yego je ndavyumva urabikunda. Ndamubwira ndabikunda. Aca arambwira ngo duhana ama condition ntunanirwa muri n'ishure unaniwe uciye umuziki tuza kubimenya. Ndavuga nti sawa. Umva ko nafise nakunda umuziki nawe kandi nisho narikunda kandi yari nakuze numva bagenda abaririmbyi kenshi bo mu Burundi bagenda badufata ukundi kuntu abantu imburakimazi abantu batize abantu babuze ibyo bakora nyine baribona. So jero muri iyo ka umuvyeyi nawe nyene niko yabifata. Ndamubwira ati je nzokwereka ni uzoba icyabona cyo kubwira abandi bavyeyi yuko jewe ntandukanye nabo nandi bibaza. Niho naca njya muri université nkiga ndayiheza kuko ndibuka aho nyene ngeze no mwaka wa nyuma baramubwiye umuvyeyi ngo abaririmbyi ngo wajya ngo ntibazopfa ngo igitabo nazo yaracanditse gushaka umureke ngo nyene ngo
bafise akarorero baduha ngo umuhisi canke wa misi ngo naye nyene yagiye adahejeje ngo yaranditse igitabo ngo ya presence urumva rero nanje niyo monde bari barashizemwo ndababwira nti antuka twe turaba imbere kandi iyo uzi uri kuraje hano ushobora kuzimira inzira hama babonye ndavyanditse ndadefanda imbere y'abantu muga muri ico gihe vyagufasha umwanya munini basigurire ke papa bitahure jewe novuga ko nari nafise chance kwera umuvyeyi wanje ntiyangoye cyane kuko we yamaze gushiraho conditions ziwe zivuga uti unaniwe ishure ucuhe mu muziki epi nanje narakunda umuziki nateza kwanza gutora ibi kugira n'umuziki ndabubandanye rero hakomeye umuziki nateza kumenya mu ishure naciye mbabubije kuvuga nti twarasinye twanse n'agapapuro arashira ngahe imbere arambwira ati andika ati wewe jewe nivyo ndavyemera ndemeye yuko naniwe ishure dushame mu muziki bon nanye ndavyandika nukuvuga ko mu ishure sinaryama sinaruhuka ageze ikintu cy'ishure nariga cyane canke ico gihe papa nawe yarashobora kuba akunda akaziki sometime yirusha kugira ngo bimworohere oya musanzwe nakuriye mu muryango w'abakirisu cyane ariko umuziki nibigeze babumbuza kuko bari basanzwe bamenyereye ko no mu kwishura nabitora mugabo ageze university ho aravuga ati umwana atujanye natiga university zo twambaye ibara hama niho yacazanye iyo condition rero we yarantahuye yavuga ati nimba umwana yarambwiye ati ni wavyara abana umwana ukabona ikintu akunda ntuze wihutire kukimubuza ariko uzobanza umureke ahubwo umusupporting mu cyo kintu mu gihe ubona ko ikintu cy'akamaro niko byagenze hama rero ndabijamwo umwaka wa mbere abona ndamenye umwaka wa kabiri ndamenye umwaka wa gatatu umwaka wa gatatu niho yaciye yitaba Imana amumva nsigara mvuga nti urampombye kubona ko utabonye ibikorwa vyanje imyaka wandihiye ishure hari hageze yuko nawe ubona yuko ntakumara amaje hama ndayaheza gutyo umva ko mu bintu nshima no kumuvyeyi yashiriyeho condition ya mbere ko utegezwa kwiga swat uriga swat urahe umuziki kandi urumva ko byose nasanzwe ndabikunda nategezwa kubikora neza kunzi ko iyo muvyeyi amaze gupasa usanga ari umwana mukuru umuryango usigaye nka samura gwa muryango eske ubu birakora muhira na musique en même temps kumva ko ishuri usanzwe urihejeje eske musique no kuja famille kuko ni uri hajyanye eske birakorohera canke mu bintu bya mbere natahuye nuko hari jambo natahuye no ngo umuhusha tunga ahusha umugore ndazi ko umuntu wese yemera mama wiwe bivanye ko umumama w'umuntu wese yamara umumama wa mbere mwiza ko vyogenda kose mama wanje azokoma ari mama wa mbere kwisi mwiza mama wawe azokoma ari mama wawe wa mbere kwisi mwiza naho hoza nta ushaka kubihindura ndavuga ko abamama bose dufise naba mama ba mbere kwisi beza urumva kuko nta numwe aza kugira ngo mama waruta mama wanje oya ntibibaho so je nagize imana no natawuye ko iyo ufise umugore mwiza iyo ufise umumama mwiza ibintu byose murabishira ku murongo rero kuva umutamatashe sinigeze ngira ibibazo cyane gusa ikintu yaranyereka inzira avuga ati dukore gutya dukora uku uronse ukugira uku nta mugasanga je nyene biko biranyubaka gukura mu mwanya mutoyi kugerageza gushira ikirenge hajye umutama yarahari rero ntivyari byoroshe bwa mbere mugabo mu nyuma ndabimenyera ndavuga nti okay nk'umwana mukuru hari ama responsibility nzogira hari ibyo neza gutunganya hari abo neza gufasha hari ibintu imanza neza kwitaba bica binatuma kenshi no kuba umustar mara nk'uwo vyibagira nkicisha bugufi kugira ngo kuko ari ibintu umaze kuba umustar bagutuma ngogenda kwanaka kajigomba kugara ntibibaho ugenda nyine uri simple bakakubwira ibintu bakamukayaga hamugataho ugashikana raporo nuvuga ko nabibayemo gutyo mu mwanya mutoyi kandi birakoroheye ubu biranyoroheye kuko ari kumwe na mama neza ko ninaronka n'umufasha mwiza izobona binyorohera hagati aho muri musique niza intamba bikunda gura mu muziki d'après Emery yugiye mu masho canke yuko urategura umuziki wawe wenyene uri muri chambre est-ce bigenda gute canke usohotse hanze niza intamba bikunda gura mu muziki
Intambamyi ni nyinshi muri muzike yacu kuko mu gihe muzike yacu abantu benshi bazi ko ari hariho abazi ko birimo amahera menshi, hakaba n'abandi bavuga ko ari ababuze icyo bakora. Ni ukuvuga ko dufise une partie y'abantu batwemera n'indi partie y'abantu baduponda. Abantu batwemera nabo majorité usanga ari ba bantu ata buryo bafise bw'ikirenga ku buryo bashobora kuvuga ngo tumufashe tumugirirwe. Bajya nabo baduponda usanga ari abantu bafise amahera, urumva. Rero muri muzike twama tugerageza gukora kugira ngo twemeze bajya abandi bafise uburyo, ariko biragoye kuko umuririmbyi w'umurundi usanga ari we yibako vyose, niwe ariha studio, niwe ariha video. Jean Buremeye se nta manager afise? Oya, byose ndabikora jenyene, urumva. Ndiha studio, nije ndiha video, nije ndiha ama transport yo kuja mu tour yo ku ma radio cyangwa ama television, usanga byose aba ari we wenyene, urumva. Siko ari wowe wirondera n'isoko Byose oya, isoko yo ari umuntu agukeneye aragutelefona ahubwo ati ndashaka ko tuvugana, hama mukavugana mugakora ikintu ciza. Ariko kenshi abaririmbye b'abarundi nka 90% nibo bavyikorera, nibo bavyikorera kuko sino ugiye kuraba uko muziki imeze bateza kuba ufise umuntu akugaburira, ateza kuba ufise umuntu akwandikira, kudeplacer, aguha ama programme, ufise programme ya studio, ufise programme yinini ku munsi. Muga muri siko biri bose nibo nitwe twibanako, urumva. Rero dimwe ikibazo cyo kwandika je muziki nikigera kimba ntibingora, ariko ibindi usanga urasohoye nk'amahera arenga 1 miliyoni kuri video, ntuzi uzoyakura mugakwira kubikunda ukabikora. So nutwo tugorana usanga duto atari cyane kuri jewe ubu ni duto ko kera byageze kuba ari ibintu binini. Hageze kubaho kuja muri studio ari kibazo, gukora video ari kibazo, ugasora ama audio gusa kwira uburyo butari bwaboneke, ariko ubu hari hakarusho papa kuko ndabikora. Nigera bamenye impano yawe Emery ko jewe Emery ubu ndafise don kuririmba. Waravyutse mu gitondo uravyumva ko ushaka kuririmba, wavyagenze gute kugira umenye donc jewe ubu ndakwiye kuba umustar, ndumve don muri jewe bibiragira ko nshaka kuba kuririmba abantu bakamenya kwisi? Ntumushobora kuvuka rimwe ngo uzuri ngo vyicanye ngo uvyuke uvuga ko ubizi, ariko hariho ibintu usanga we muri wewe kumva ko ufise impano nyinshi mugabo ukavuga ati ndayishoboye. Nibuka ko nkiri ku ishure kuri ETS niho natanguye gukunda gutamba, natanga ibyo gutamba. Mugabo ndiko ndatamba ndibuka ko nahora ngenda mu madushe turi ku ishure ugasanga ariko ndaririmba. Ndibuka umwe ari umuririmbyi umwe yitwa GG7 arimba gospel, ujyayo twiganye ku ishure rimwe, yahora avuga nkumve bamubire nibyarimwo, urumva. Mugabo nawe nako nasanga ndamubona GG7 afise ubuntu bw'ubugopo muri internet, ariko aravuza ingoma kuko nawe nyene bon yari internet imwe yari imbere yanje umwaka umwe, urumva twarabona ni usanga tubonana kenshi. Nanje yose ariko ndaririmba ngo nasikia ngwikana travailler sauti mugabo nkabigira gutyo ntangura kwiga kwanza instrument. Hama kwiga instrument umugenzi arambwira ati byukuri ni waja muri urabanza je mu karaoke umenye kuririmba music live byo gufasha. Hama ndajayo ngiye muri music live ndamara mu mwaka umwe, niho hariho umwara witwa Mushenge yaje arambwira ngo gute mugwa muri indirimbo ziwanyu, bon indirimbo z'abandi bito aho kuri indirimbo ziwanyu ibyo bavyize ukoze indirimbo ye wawe. Namubwira okay sinzoraba ndabikore. Hama tugiye kuba groupe twarimo yarimo abastare benshi, yarimwo Yoya, yarimwo Fizo, yarimwo Iziki, yarimwo witwa Aziza, yarimwo abantu abastare benshi cyane. Cyamba obligé yo kubanza guheba kugira ngo nje gukora indirimbo ziwanje. Niho rero mu nyuma naronka producteur Amiri Pro, namashimira imisi yose kuko niweza ko ari we yatumye jewe izina ry'iwanje riba rya Emery Sun.
Amiri namweretswe n'umugenzi yitwa Big Bass nawe ndamushimira. Bagize studio imwe yitwa Inanga, hama je n'umugenzi wa Big tugenda kuri studio ndamuherekeje navuza gitaha. Hama icyo gihe nitwa navuza gitaha arambwira ati uyu Amiri arambwira ati by'ukuri wofata umunsi umwe ukaririmba indirimbo yiwawe byogenda neza. Ndamubwira ati wapi, ati Jesse numva ko noririmbira abantu bakaryoherwa kweri, muragerageza. Ati wapi, ndavyanka. Mbwa munyuma ngiye ndiko navuza gitaha akumva ko aryohewe, arambwira waza dukora indirimbo imwe basi vyanse tuzoja tubiheba. Ndamubwira sawa tuzoja tubiheba. Ndagenda muri studio, ndibuka ko indirimbo nakoze ya mbere nta chance yagize yo kuvuzwa ku maradiyo. Cyane namubwira ati asa nakubwiye ko je ntorimba ngo abantu ngo babikunde, tije ndabihevye ngo yaye ngo muzike nuku. Hama avuga ati reka basi dukore ya kabiri, basi dukore indirimbo zitatu. Iyo ya mbere yitwa gute indirimbo nyabaye? Uwo nyishuye yari ya kera. Hama ntiyavugijwe cyane, acambwira ati reka dukore basi izindi zitatu, nivyanka uzoca ubiheba. Yarangwajagwaje vraiment. Ndamubwira sawa, turakora iyindi twagenda umubwire. Wagenda umubwire ba mu journaliste yivugije ubwa mbere, ntangura kumva nyine ndyamye nazo ukiri mushasha. Umvise indirimbo yawe ciye ku radio, nari ndyamye gutya ndavyibuka, hari mu gitondo ya Saturday dimanche, ndimo nayihejejeje sinabanze ngende gukurikira. Hamanza numva mu journaliste arayicice ku radio. Uwo munsi waratamvye ahantu niruka ndazunguruka ndagenda guhamagara kubona nisanzwe nibana, ngenda guhamagara umuntu abo tuvukana ati ngumumbize ariko naca ku radio no munsi byakomeye. Munsi wa mbere ari igitangaro, warumva ko ari plaisir muri wewe, uryohewe, wakoze ibintu bigashima. Yaravuze kuntu ya commentaire yonyene yatanga yapfuma ati ni jewe kuryama ko kuvuga ukashimva ati ni jewe canke hari ubundi ariko baravuga urumva. Hama ndakoranye ya gatatu ntiyakunzwe cyane, namubwira ati je ndabihevye ibintu byo gukora indirimbo no munsi imwe igakundwa ejo gakora iyindi ntikundwe ngo niko muziki umeze. Ati wapi je ndabihevye. Acavuga ati rero dukore album niyo yacifasha havuye indirimbo kaga foto ya maye turayikora album cira apamwe indirimbo ashobora indirimbo 10 hakabamwe indirimbo 2 canke imwe urumva ikaci